Kaze mu makuru y'itorokanizo ry'amakuru Mandat yo kuri rigenekezo rya 5 Ruheshi mu mwaka wa 2024. Itariki ihuriranye n'umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije. Ishiramwe Pariseme risaba leta y'u Burundi guhangana n'ihindagurika ry'ibihe igahana n'abubaka mu kajagari. Ahantu uburaro baduhaye aho tuba nta cyumba kirimo, umva turyamana n'abana. Iyo uri kumwe n'umupapa urumva nyene biragoye kuryamana n'abana, biragoye cyane. Mu gihe bamwe babona ko batigenga mu mahema bubakiwe, abandi babona ko bisumba kuba mu myuzurira yo mu gatumba. Uno munsi turasubira kubabwira ibijanye n'abanyagihugu bimuriwe muri site ya Matyazo. Tukaba rero turarikiye abarundi bose batandukanye bari mu mico itandukanye kugira ngo umwe wese akore ibyo bishoboka byose kugira ngo iyi ntwaro ya demokrasi ntibandanye isubira inyuma. Umugambwe Sawanya Frode bubona ko demokrasi ihobahoba mu gihugu mu gihe Uburundi bwimirije amatora. Mu kanya turaja mu idonido. Bamwe mu banyagihugu bimuriwe muri site ya Matyazo bavuga ko atamwidegemvyo bafise mu mahema basanzwe babamwo. Abandi ariko babona ko bisumba kuba mu myuzurira yo mu gatumba. Aba ni bamwe muri bo. Ahantu uburaro baduhaye aho tuba nta cyumba kirimo, umva turyamana n'abana. Iyo uri kumwe n'umupapa urumva nyene biragoye kuryamana n'abana, biragoye cyane. Oya nta mwidegemvyo. Iyo tugiye muri dushe ugenda utwaye nk'agahuzu uhindura kameshe, ukagenda utwaye n'utuvuta ukaca wisigirayo indani muri dushe. Kubera mo aho tuba nta kuntu ushobora kwisiga cyangwa ngo wambare hejuru y'abana, ntabwo hikinze turi hamwe na hamwe kuonye. Jewe novuga yuko kwamaze kuronka inzu y'ihema nivyo nta cyumba kirimwo, ariko bivanye nuko mu gatumba twari dutoratuye n'ubundi twari mwibarabara, ibyo turabishima. Cyambere na mbere bodufasha impuzu z'amakoti z'imbeho kuko urabona, hanyuma bisibye bakadufasha ibyo turyamako nabo nyene byaratwawe n'amazi, bakongera bakadufasha ibifungurwa kuko nabyo nyene n'inkehwa. Imbeho nakubwiye ko ari nyinshi, hagera mu masaha 10 y'ijoro amashitinga akamema amazi nkuko amenga harava kubw'imbeho nyinshi, hasi hagakanya no hejuru hagakanya, kagasambi washashe kakaraguka nako nyene kagatoha. Nicyo tuma twabwiye ko modufasha imatera zisanzwe ziri mu mashashe kugira ngo y'amazi hasi turabo kuno twoyemvita. Oya ntunezego kandi nturyoherwa. Cyo twosaba leta nuko yodufasha, haraba bamwe baterama ngaha bakadufasha utuntu two kwiyungunganya nyene. Nimbara baha agataye ko kuba ari beshijeho gatoya mu misi miki yatukibaye ngato turamenyera. Igisata cishira hamwe mpuzamakungu ONU kijejwe abana UNICEF kikaba kivuga ko kuri uwa kabiri cyafashije mu gushiraho ibikono bitatu bishobora kujamwo amaritiro y'amazi ibihumbi 10 kimwe kimwe. Ivyo bikono ngo bikaba vyahujwe n'amasoko y'amazi meza. UNICEF ivuga kandi ko yafashije mu kuzanira abateshejwe izabo utuzu twa sugumwe twimurwa dushika kuri 30. Ibindi UNICEF yatanze n'ibikoresho vyo kugira isuku vy'abigeme n'abakenyezi bari mu miryango irenga 300. Muri politiki umugambwe Sawanya Frode bubona ko hakiriho vyinshi vyo gukora kugira demokrasi ishinga imizi mu Burundi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru igihe umugambwe ari kwimbaza imyaka 31 irangiye utsinze amatora, icegera c'urongoye Phineas Nigaba yavuze ko hari ingorane mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Uno munsi uravye ingene imigambwe imeze, novuga ko hariho imigambwe itabagurika. Iyo siyo migambwe ikenewe muri demokrasi. Usanga imigambwe iri kirarondera gusa ngo ikibanza cy'umukuru wawo. Iyo siyo migambwe ikenewe muri demokrasi. Ibimenyesha makuru namwe mwarabibonye, namwebwe murabibona. Hariho n'amakuru amwe mutagishikiriza, amwe journalisme d'investigation muyagezeho murasha, isinzi gituma. Hariho n'amategeko amusanga ababuza uburenganzira bwanyu, ugasanga mukorera ku gitsure.
nk'igihe cy'amatora mwarabonye ko hari igihe bababuza kuvuga ivyo mubonye bariko baraharura aho musanga mwisha makuru ataba yigenga amashira amadane y'icyo bya politiki murabona hageze ajya mashira amateza gufasha kugira ngo akebure leta barabe neza ko ibyo bishinze bariko barabikora neza barikora ku nyungu z'abanyagihugu mugabo cyo usanga ahubwo amwamwe menshi usanga umengo yabaye abavugizi ba leta turavye ubutungane aho bugeze na nyine icubaro mukuru w'igihugu aravuga ko ubutungane bufise ingorane igihugu yo kifise ingwane z'ubutungane hacabamo kwihanira hacabamo akajagari cyo gituma rero ubona ko hamafatwa ingingo ariko nubu tubona ko nubwo zifatwa ntitubona ivyamwa neza kuko mu butungane tumeza tubona hariho agahaze amatora mukomeza mwumva iyo amatora yimirije iyo amatora abaye n'induru gusa amatora usanga hariho bamwe ngo abantu barimwo gasanga ingene imigwishigaho iraba amatora gasanga harimo induru bigaca bituma rero ayo matora misi yose ibivuyemo bituma hataba kubihurizako umva rero ko hari hagahaze ariko ibyo nibiranga demokrasi umuntu arashima ko biriho turakenguruka neza ko biriho kuko ikisigaye nuko gusa umuntu wese agira icyo akoze kugira ngo ibyo biranga demokrasi ntibizimangane cyangwa ntibisubire inyuma cyane ngo bigenda akagirire tukaba rero turarikiye abarundi bose batandukanye bari mu mico itandukanye kugira ngo umwe wese akore ibyo bishoboka byose kugira ngo iyi ntwaro ya demokrasi ntibandanye isubira inyuma kugwa Fenese nigaba ibijanye no kuronka ibibanza hisunzwe ubwoko vyari bikwiye kuvaho igihe bashira ibintu by'ubwoko mu bwirizwa nshingiro byari bivuye kuri kahise uburundi bwari buvuyemo mwibuke ko muri iki gihugu cy'u Burundi habaye igihe kirekire hari ikumirwa y'ubwoko ubu wabahavugwa ko abahutu bakumiriwe mu ntwaro mu gisirikare mu gipolisi mu iperereza mu gihe rero hari habonetse ingene abantu bicara hamwe ntibari guca bavuga ngo abo bantu batwaye igihugu umwanya muremure ngo bace babakumira ngo bavemo kwari kujya bamenyereza abantu uko imyaka izoziragenda ibyo bintu bize birava mu mitwe y'abantu ariko ikidutangaza nuno munsi bikomeza birimwo mu mitwe y'abantu ni kuvuga vyabaye ibintu byo gusabisha ndonke ikibanza ko ndumututsi ndonke ikibanza ko ndumuhutu urumva ntabaserukiye abahutu bose ntabaserukiye abatutsi bose ntabaserukiye batwa bose ibumva rero ibyo bintu bikwiye kuva mu mitwe y'abantu agakora ikintu umuntu kagishoboye ntumvuge ngo kuko umuhutu akoze ikintu n'umututsi yogikora n'umutwe yogikora ari ikintu kijanye n'ubumenyi bose baba bafise ubumenyi bungana cyo gituma tuba duti twebwe kuri ibyo bintu rero byatebye gusa kuva mu mitwe y'abantu kubera ingwane zakiye ziraza n'abandi bantu bashaka kubikorera ko ngo bandanye mengo bagishize imbere cyo boshikako ariko ibi ntacyo bimaze dukwiye gushira imbere ubushobozi bw'abantu n'ubumenyi bw'abantu mu guhereza aya makuru tuvuga ibijanye n'ibidukikije kuri uyu munsi mpuzamakungu wabihariwe ishiramwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parsem risaba leta y'u Burundi kuja ku gihe igakoresha politike ya none yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ribangamiye isi yose hamwe no gushiraho ubushikiranganje bujejwe ibidukikije gusa urabona umunsi mukuru ushitse no ngaha mu Burundi ibyago bizana na kumbure n'uruzuba imvura nyinshi itera imyuzurira imisozi usanga irikiranyerera igwa mwibarabara inzuzi zikarenga zikitera mu mazu ikiyaga Tanganyika kikaza kigasanzara mu mazu ugasanga gahombo ni kanini cyane ku gihugu biriko birafata intera ridasanzwe ni naco gituma mbere dufata hano leta yuko haba icigo hakabico bita kuraba impact economique no kuvuga agahomba igihugu kiba cagize mu bihe nka bene ibi ntitugu mu mengo ni ibintu bisanzwe
hanyuma none hakaza harafatwa ingamba zikomeye zo kugira dushobore guhangana n'ibyo bintu ntitwoba twobituza kuko nibiza biguma bizanana n'inze mugabo amareta yose aritunganya kuburyo ahangana n'ibyo bintu kumbura izo ngaruka zikagabanuka. Icambere tuvuga nuko hoba ingene haba politiki tomoye mu bijanye n'ivyo byo kurwanya ibyo biza bijanye n'ibidukikije bihungabana. Hari ico bita za strategique mazigeze kuba zivugwa bakaraba neza yuko politiki hari ari politiki ya none yizwe n'abahingwa koko. Hanyuma ikindi hakaboneka bamwe bita le cadre opérationnel ingene zishobora kuja mu ngiro, hanyuma hagategurwa amaproje ashobora gushira mu ngiro politiki, amaproje meza yizwe neza, hakaba namwe bita gusuzuma ingene politike iriko iraja mu ngiro. Ikindi parsemi hanura nuko hogarukanwa ubushikiranganji bwite bujanye n'ibidukikije, kuko ibidukikije ubu bibazo hariko haraza ibibazo byinshi bifise isura nyinshi kubyo bitaba bigitunganirizwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, hamwe womengo ni direction n'ubuyobozi gusa buraba ibidukikije. Harakenda ubushikiranganji kandi buca buhabwa abahinga bakomeye abakadre b'incabwenge bavyumva mbere bakarondana na expertise yo hanze, hakaba ikigo c'ubushakashatsi mu bijanye n'ibijanye n'ibidukikije n'ibibiza bidushikira, ikigo centre de recherche gihambaye kiza kirarondera ubumenyi kiraba no mu bintu bimeze kugira habonekane ya aménagement du territoire mwe byo kungere isi nukuvuga mu Burundi ngene twotunganya ibijanye no kubaka ni kare bita plan directeur. Hanyuma iyo ministere nizo nzego zikumviriza abanyagihugu zikabumviriza imyitwariko yabo kugira hashobore kuzarabone ku rupapuro rw'inzira rugenda rurashiramwe n'ingingo ziza zorohereza leta, zikorohereza igihugu, zikorohereza n'abanyagihugu mu gihe baba basabwa gushira mu ngiro ibi nabiri. Ikindi Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem asaba leta y'u Burundi nukurondera uburyo bwo gutunganya imigambi ijanye n'ibidukikije hamwe no kugwanya igiturire. Igiturire ko kirabangamira inzego za leta, igiturire ko kirabangamira gushira mu ngiro ingingo zose, kandi turabona ko leta iri kirasamarira mu kugwanya ivy'igiturire no kunyoneza amatungo y'igihugu. Uca usanga hari abantu bihaye kutubaha amategeko, ugasanga abantu bafise ubushobozi swati bavuga ati bafise amafaranga, abandi bafise ibibanza bikomakome, ugasanga ntibari kwarubaha amategeko yagiye, kuko iyo habayeho politike haca hajaho n'amategeko meza atogwa ashira mu ngiro izo politiki, ugasanga abantu bararenga bapfa aho bubatse kandi bavyabujijwe. Muraza ahantu hose hagiye harubakwa kandi intumbero y'igihugu iba yabibujije. Hari cyo bita espace vert, ibibanza bikingiwe air protégé, ugasanga bya ibibanza byotumye undi buronka akayaga mbere n'ibibanza byotumye bikingira n'ibidukikije byozana bakera rugendo, bamwe ugasanga ko barabyubakamwo, abandi bashaka kubikorera n'ibintu uko bavyumva kandi bakabikora atacabira, ukamengo nta zego zihari zikomeye zishobora gukingira inyungu z'igihugu zigakingira n'amategeko. Ikindi nuko hoba gushobora kurondera uburyo, nta politiki ja mungira ata buryo, naco gituma tuvuga tuti hatuza ku buryo kandi y'amafaranga bigatunganywa neza. Uravye mu kintu cacegerano giheruka kuba ca PFA carerekanye neza yuko ingene integura amafaranga leta itegura itigera iribana no kuraba ibijanye n'ingorane zishobora kuva ku bidukikije. Hanyuma n'imigambi imwe iba yanditse mu bitabo, urabona neza yuko ingene iyi ntegura amafaranga itegurwa umengo naho bihurira n'imigambi iba yateguye ingene yoja mu ngiro. Ikindi urabona neza yuko tutaragira ico bita politiki jaye n'amakori ifatira ku bijanye n'ibidukikije, fiscalité liée au climat, no kuvuga amenya amatax ushobora gushiraho kugira buze ibi nabiri, ukamenya ama exoneration utanga kugira ushigikiri politiki idahiri, ukamenya tax uzurashira hanaha kugira ibuza abantu gukora ibintu bitashobora gukorwa, kandi iyo tax zikinjiza amafaranga ikigega ca leta. Ikindi nuko hategeza kuba kurondera uburyo na cane gukorana n'ibigo byo hanze. Aya makopa zaraba zinama mpuzamakungu ziba kubidukikije Burundi bwo kwinjiramo, hariho ibigega rero mpuzamakungu nka Fond Vert Climat bifise uburyo bwinshi bigendera kuri ibihugu by'iwacu bikenye. Leta yo kwitegura igashireho natwe kigo ngaha kijeje gukorana niyo Fond
niyo fond vert climat, ico kigo gitanga amafaranga mu bijanye n'ibidukikije. Hanyuma hakaba ico bita plan d'investissement, tugashiraho amaproje meza ashobora kwemegwa, hakaba kurondera abahinga canke kwigisha renforcement de capacité abahinga mu gihugu ingene bategura amaproje ajanye n'intumbero yemegwa nico kigo, nico kigega mpuzamakungu citwa fond vert climat. Ico kigega kiratanga amafaranga ku bihugu vyinshi bikenye, n'Uburundi rero bwotegereza ko ufise ingene bwitunganya kugira amafaranga buyaronke, hanyuma bushobore gushira mu ngiro ibijera politiki y'ibidukikije. Biragaragara mu Burundi ko ibintu vyose bikunda kuvuga mu majambo gusa, ugasanga ntibikurikiranywe, ugasanga nta n'uburyo burondewe, ugasanga amapolitiki yama mu nzira, hagacaje bumwe by'ibiturire, inzego ntizisubire gukora, ugasanga ibintu vyose vyama mu nzira. Umugambwe Sahwanya Frodebo nawo nyene wasohoye itangazo rijanye n'uwo musi, aho ushima umugambi wa leta wiswe zero déchet, ukaboneraho n'akaryo ko kwibutsa ko gukingira ibidukikije ari inyungu ya twese kandi ari urugamba umunyagihugu wese akwiye kwitabira mu kwirinda guta imyanda habonye hose harimwo n'amacupa atabora. Umugambwe Sahwanya Frodebo urasaba kandi abatowe, abajeje intwaro, abanyamigambwe, abamenyesha amakuru, amashirahamwe yigenga ndetse n'abanyamadini guhimiriza abanyagihugu guhindura ingendo. Izo nkuru zijanye n'ibidukikije akaba ari nazo turangirije ko amakuru y'uyu musi. Turabakengurukiye mwese mwadukurikiranye naho ubutaha.